inshuti bakunze vuba mu ntara Gitega turambwiye twonga tubaha ikaze. Ibiro byo kumenyesha amakuru by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byatunganije kuri uwa 24 Rusama. Inama yasanzwe bakoresha imbonesha kure zikorera ku rubuga ngurukana bumenyi YouTube zirenga ku 135 twari zitaje kiganiro. Urongo ibiro byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ambasaderi Wirinyamitwe avuga ko amategeko ari ikintu gihambaye kandi iyo hari ategerezwa kubahirizwa. Yavuze ko iyo nama yatunganije kugira ngo barabire hamwe uko hinyanyugwa amategeko kandi abakorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi bakaba batabona kumwe ivyerekeye amategeko nuko bo kwitwa. Umukurikirane urongo ibyo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ambasaderi Wirinyamitwe. Mwabonye ko ibice byinshi mutemewe, hariho abafise uburyo bafise online TV nakujya kwa Iwacu basanzwe bemewe. Birumvikana rero yuko dutegerezwa gusaba nk'uko mwabisabye ko amategeko ahinyanyugwa. Abo bantu bangana gutya abantu bake kandi uko mwaje nk'abaserukira ivyo binyamakuru. Iyo tubabwira duti umwe wese naze nabo bakorana bitwari kuronka aho tubakwiza ico dakizi kiraboneka. Nagira mbaze ndabakeza kuko mwashimye kutiba, mwashimye kutaja mu zindi ngeso, mugira muti reka turondere ingene twokrea akazi. Ivyo ni shugukera. Nyeneshobora mukuru w'igihugu muri politike yiwe arafise priorite zitandatu. Avuga ati ibi bintu ninabishikako igihugu zoba ndagishikanye aho abandi bazosha bashobora kubandanya mugabo cyarateye imbere. Muri izo priorite zitandatu hariho priorite zibiri mukoreramo. Imwe agira ati kurwanya ubushomeri mu bajene, baronka icyo bakore ntibagume barindiriye ko leta ibahakana. Hanyuma umuntu wose uronka icyo urya, umufuko wose uronke ifaranga. Urumva yuko nk'icyo buryo muragikorera. Hariho ikindi kijyanye no kurwanisha abarundi, amahoro paix et réconciliation. Kuko iyo muriko muragira ibiganiro ntabwo ndigera mbona mugira ibiganiro byo kuryanisha abantu. Naho ndabibona yuko mvuga ngo bana kandi muke banaka oya mbona mwibereye muri showbiz muri ibintu bituma abantu baryoherwa, banezerwa, banywana, bakundana. Bon, simvuze ibyo kuvumbura tuvuge ko n'umunsi nanjye navumbuwe. Sawa mugabo igihugu rero mugabo cyubakiye ku mategeko. Nukuri igihugu cyubakirwa ku mategeko. Nta gihugu na kimwe ku isi kibaho kidafise amategeko. Itegeko ubonye ko rifise icyo ribuze usaba yuko icyo kibuze kijamwe, ariko ntuca aho ushaka ngo je nta ngorane ibindi bizokurikira. Ubanza kuja muri ibyo gusaba yuko nkakujya mwageze mu turasabye yuko sense yoraba igasubiramwo ikaraba amategeko atugenga. Sense rero mu gihe imaze kwibona ice bitwara muri leta ikigiriti yamara hari ibimenyesha makuru bishasha kandi byinshi mugabo bikeneye amategeko. Hari umugabo nk'itegeko hari gihe rimwe muramona murenga ikijanye na vie privée. Sinzi ko ntumurayibona ko kenshi musanga mwarengera abantu karimo. Isho twumvikana ko twese ndazi neza yuko nta n'indwi iheze hariho umwe muri mwebwe ya telefone nuko nari mu yindi nama ambwira yuko yahamagawe ariko arakurikiranwa agira pfungwe kubera ibintu yashize kuri chaîne yiwe. Sinzi uko ariho ariko yahamagaye ambwira ngo ufashe. Namaze none uremewe gukora ako kazi ngo yashindaronka agrema ya chaîne. Utararonka agrema
ukagenda ugatwara mikoro ahantu, urashobora gufatwa uhagirizwa yani makosa, kuko rya tegeko rikingira ubwa mbere wewe. Nicyo gituma habaho ijyaka muri presse. Aho ugiye kurondera inkuru bakubajije ati ucuvuga ati je ndemerewe kubaza, kuko umwuga wo kumenyesha amakuru harimwo na enquête. Urashobora kuja gutohoza ikintu, ivyo basijanye byo kuvuga ngo bakubitanye umugabo n'umugore, ugiye kutohoza yuko umugabo n'umugore by'ukuri baraye bagwanye, ukaza kubitohoza neza neza kugira ngo ubirigize nese inkuru. Barashobora gukurikirana kuri violation de domicile, barashobora gukurikirana kuri violation de la vie privée, barashobora gukurikirana ku bintu byinshi cyane. Ariko mu gihe werekanye ko wewe ubusanzwe urekuriwe gukora, ushobora kuja kurondera inkuru akayikwima, mugabo wagerageje mugabo akagira ati rabaje urumva rero ko rijya tegeko ukurikurikirana, ukurikurikiza, ukurishira mu ngiro bikingira wewe ubwa mbere na mbere. Simvuze ngo nukuri nta kizoshoboka itegeko rizokwama rirya nyene, oya nukuri n'ibwirizwa shingiro rirahinduka, ari iryo tegeko bavuga nyamukuru mu gihugu na loi mère rirahinduka. None amategeko ari munsi y'ibwirizwa shingiro ni kuki atonye barashobora guhinduka? Kandi amategeko ahindurwa abayatora n'abatowe n'abenegihugu. Abo benegihugu ni mwebwe. Muvuze muti turakeneye ko iri tegeko rihinduka kugira ngo ridukingire, bararihindura ariko bigafata inzira y'ukuri. Bazi neza yuko hariho ibigoye. Mwavuze nk'akarorero impano z'umuntu ni nka kujya kwa gasapu igihe akora iradiyo. Urazi igihe byamaze kugira ngo aronke autorisation yuko iradiyo y'ushobora kuvuga, agreement yaramugoye cyane, kuko hari amategeko ibintu bitegerezwa gukurikizwa atarafise bitashoboka. Ariko mu nyuma yarahinyanyuwe, arashobora gushika kuco yari yifuza, kuko igihugu gifise umuntu nk'uyu afise iyo mpano gitegereza gukora uko gishoboye kugira ngo kimuteze imbere. Mu bindi bihugu natwe tuzobishikako, barafinansa même la recherche. Wewe mu gihe ufise iyo mpano, ahubwo leta irashobora kuguha n'uburyo kugira ngo ushobore gushikira kuri iyo mpano. Ubu rero mu bico twakoze, leta nkozi yarashizeho banki y'abajene. Mufise umugambi mukawandika neza, mukaja kudefana muri banki y'abajene, barabaha imfashanyo, ingurane. Nako simfashanyo, ingurane, kugira ngo mugende mukore, muze mushobore kuriha buke buke, ko murakenera ikituma, murakenera nabonye mugira n'udusaro twiza, materiel n'ibindi. Ibyo rero nibaza ko ku gice cya mbere tubyumva kumwe, twemere twese twubahirize amategeko uko ameze. Mugabo musabe yuko amategeko ahinyanyurwa, mwabisabye kandi byashize, kuko ndazi ko na sente yarungitse intumwa ngaha nabyumvise, natwe dukorera muri biro by'umukuru w'igihugu twabyumvise, tuzobishikiriza muri raporo. Hariho kuronka agrema ya sente, mugabo hari hose ukubaho entreprise yawe waraciye muri yaciye ukaronka ukandikisha ukaronka nibi, sibyo? Hariho abakanditse bapfa gukora kuko afise internet. Izindi ngorane mujamwo n'izi, fata uwo urungitse na kamera yawe imodoka imugonze, assurance ni gute? Abavyeyi bibazo gukurikirana tere ku kazi kawe, ariko mu gihe yemewe n'amategeko azi ko yari ku kazi afite na contrat, nibarondera wewe bavuga bati aho umuntu yari ku kazi kandi bamukotizira hariya muri RFS, bakotiza ni ukuvuga yuko assurance ikikora. Ubuhegeye kumukingira n'udufaranga duto duke wewe ukwemera gutanga, mugabo ukabuhegeye kwikingira byinshi. Hari amakomprima muvuyemo, aho uzobona abantu ko arafatana amashati ati none ikinga ntiyamugonze
yari ku kazi kawe si wamutumye murungitse none ubu yavunitse ukuguru zara amahera yo kumuguru kuko wewe nta ubu utari kurakurikiza amategeko ukomeza. Urumva rero hariho uko kubiri, hariho icyo ndabashimira koko mwakariye akazi, ariko no gukariye akazi ni mugashire ku murongo neza gashobore kubatunga, gatunga imiryango, kongera gateza imbere igihugu. Navuze yuko mufise ibyo muko murunganira muri wa mugambi kugabanya ubushomeri, sawa, kunywanisha abarundi, kubanezereza abantu bave mu bindi baryoherwe, sawa. Hariho n'ikindi kinini iyo muko murakora burya mu priorite akomeye twese de priorite le tourisme kuri gihugu arayifisemwo ishaka rimwe cyane. Amahera aza muri tourisme ni benshi. Tourisme nishobora gutera imbere abantu batamenye Burundi. Ije muko murakora mwerekana hirya no hino, mwerekana amatala abantu bafise, mwerekana ibihanza birafasha, ni contribution nini cyane. Nukuri nawe reka kubashimira kuri ibyo. Ariko rero imvugo tugarutse ku views, ukeneye views batukoresha n'imvugo imwe yashimishije. Urumva yuko views uraza kuyaronka muko hari ikindi kintu uza kubura. Ni nka wa muntu avuga ati je ndi muri business, bagutumye kwica umuntu, hakuna shida, ni business, l'essentiel ndonka amahera. Hariho naratanze akarorero mu minsi heze, ndavuga nti abakoze ikiganiro baraje muri presidence baganira, ndabwira nti sawa, nukuri numvise ubutumwa, okay, ariko hariho abantu bashobora kubitwarira ku ngene mwavuze ibintu bimwe, niba bitwarira mu bacahe, mu bigenza gute, niba basaba indishi y'akababaro, ya views twadufaranga twaroze ku views nidusha tugenda kuriha indishi y'akababaro. Erega urashobora kuronka ayo views ukaronka $1000 n'ivyo bagaca baguca amande ya 5 million. None ya $1000 n'igihe ndazi ko uvuga uti cyangwa nk'izindi views kubera bamfunze, mugabo sawa ntangorane, mugabo hariho aho utakaza. Abantu bose bo ku isi yose nta ibintu byose biri en ligne, biri réglementé ku isi yose. Koresha amayeri yose ushaka, ego, ariko ntugende mu bintu bivyola la loi. Urashobora kuja guherayo yama views uzoyaronka uri ndani, kuko ntushobora abantu bose bazokwihangana ko vie privé yabo yose utora ugaterera kurukumbuka. Arivyo mwakinye isinema, amafilme nisa warabaho, ntarimwe yase ko cyawiyandikisha mu bakina amareresi, uvuga uti jewe nkina amafilme. Hariho ibiganiro hanze bibaho bisa n'ivyo kuvumbura, birabaho, mugabo uba wabirondereye lisansi byose biba bizwi, ukurikije amategeko, bazi ko ari byo ukoreramo. Mugabo mu Burundi niturashikaho kandi nituzohashika yuko tuvuga tuti ubu turemeye yuko abantu bagenda muri pornography, abana bacu iyo mu mico y'abarundi ntibizopfa bishitse. Rero ni wagenda no mu bishaka gusa n'ivyo bazoguhagarika n'ingoga, hanyuma kugira ngo bashobore gukingira abana bariko baravuka bakura. Igihugu gifise responsabilité yo kubakingira. Sinzi ko cyo tucumva kumwe. Rero umuvumbuzi yiyandikishe nk'umuvumbuzi, ni film, urakina amafilme yo kuvumbura, bose bakamenya ko hari abafise utuntu abakomedien, tuba tuzi ko ari umukomedien, nubwo bagenda gusubiramo president bose baratwenga kuko tuzi ko ari umukomedien. Ivyo byose birafise inzira bifata.
donc icyo nta ngorane yari irimo ngaho. Ingorane irimo aho uba urengeye akarimbi abandi nabako karorero abaje twaravuganye babwira ni mwampaye ubutumwa ariko izake wewe ku munwa wawe wavuze ngo uhora ugenda kuraba abarundi baboze ukabakura hariya ngo baboze mbega abarundi boca bihagurukira rimwe twebwe vraiment niyerekana abarundi twaboze aho turi. Nirangaje ishora kugushigana kurewe titanga preuve nk'utwo tuntu kubera kuryoherwa kurondera views urashobora kwihenda. Rero suko nimba sensi bareka mugakora igahumiriza nuko ni muri ko bwa buvyeyi nyene, ariko nubwo ihumirije gato kugira ngo mube murakora mube nayo ibirahinyanyura amategeko nimuce mugenda mu konona. Nico nukuri nibaza ko twovugana. Ikindi rero mavuze nikijanye no gutumirwa ngo mbega ubwo butumire bucahe bugenda gute nimwe mwatumiwe. Murumva yuko ubutemewe n'amategeko wewe biragoye, ico cyo kirumvikana vyitwa yuko atazwi. Sinovuga ngo ndaza gutumira kuko wewe nimba wemewe n'amategeko ndashobora kugutumira mugabo hariho ivyo namwe mudakuvura uzi yuko nubugishira ko atawuza gukira ariko utazwi n'amategeko naho ntaho mfise ntangu foko ndonka najaho ntangurira kugira ngo ndagutumire. Rero abumva ko bakeneye kuza barakuvura ibikorwa hirya no hino kandi bemewe n'amategeko ntangorane ubijejwe nujye Madame Genevieve nyine yatanguye. Jewe nimero yanje murayizi iriko hose no kumbuga ntangorane mugabo nawe nyene mu gufata nimero yiwe mukamugora mukamubwira muti hariho ikintu numvise Perezida Dojamo naje nakeneye kugikurikirana. Perezida ashaka kuja kuraba abajene aha turifuza kubikurikirana mu kurindira yuko ivyo bindi vy'amategeko yera hijyanyurwa. Hariho utuntu dushobora gufashanya tumwe nta mwana n'ikinono turashobora kuba turafashanya imizi kabiragenda imbere mugabo buke tugenda duhinyanyura amategeko. Ikiba kibi ni igihe ugiye mu kintu kibi aho itegeko rica rikora mu gihe ukiri ku murongo na nukuraba. Iyo hari amahoro nta na rimwe umupolisi abahagarika gusaba karangamuntu ubwo umurengana atakarangamuntu gusa mugabo iyo batanguye kwikeka ko hari ibibazo batangwa guhagarika udafite karangamuntu sohoka. Rega ndumurundi gwitana kimwe cyemeza ko umurundi zana karangamuntu ndumurundi chef jewe ivyo vota ndaba karangamuntu nayufise nayisize muhira ije birakuraba abanza kugutwara kurihisha manda mugabo mu gihe atangorane urashobora kurenga kuyibandanyiriza atakaranga mu wigira aho ushaka hose ijoro n'umurango atangorane. N'ibiro byanyu niko bimeze mwijoro murabuko muragira amakuverture sense bijyamiye bari alaise nabo muriko murazunguruka muriko murakizura murondera amakuru hirya no hino muvumbura mugira iki kaja kuri YouTube. Bon mu gihe atangorane iraba hakuna shida, ariko habayeho probleme umuntu acagaruka ati wufise uburenganzira bumwe. Nibaza yuko nishuye ivyo mwambajije.